Icikagurika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi ryibonekeza ngo ni kubera ibikorwa bibandanya ku ngomero za Rusumo Falls na Kabu 16 bijanye no gushira umuyaga nkuba w'izo ngomero ku mihora ya Regidezo yahora. Ngo nico gituma rero abanywanyi babo bobandanya bihangana. Ivyo bikaba vyaciye ku rubuga hwaniro X rw'iryo shira hamwe uyu musi. Dutandukire inkuru nyamukuru. Iyi sanamu mubona ni ikibanza kizwi cyane mu gisagara ca Bujumbura ahari itororokanirizo ry'imicafu rya Buterere. Aha hapakurirwa imicafu ivuye mu gisagara, amakamyo yirirwa araseha ajanayo. Ico kibanza kirateye amakenga kuko uwo mwanda uri ku gasozi kandi hadakingiwe ngo abandi bantu ntibashike. Kenshi imbere uhasanga n'abana bantaho nikora bariko bararondera ico rirenza muri iryo yarara. Abandi banyagihugu bobo bati iri yarara riradutera ingwara. Itariki 7 ntwarante 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje isekeza y'imisi 100 yo gusukura igisagara ca Bujumbura. Bisigura ko kuri uyu wa 18 Ndamukiza tugeze ku musi wa 42 w'iryo sekeza. Mbega none isuku ryarananiranye burundu mu gisagara ca Bujumbura? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga ku uyu musi. Mwiriwe ni Davi, nizere kumeze neza mwese. Mu bihumbi 2021 muri mairie ya Bujumbura bari batangaje kwicu kibanza kizimurirwa muri commune Rugazi y'intara ya Bubanza. Kugeza none musi ntibirakogwa. Hambavu yico hari n'izindi ngingo zifatwa mu gisagara ariko zidakurikizwa. Igihe isekeza ry'imisi 100 yo gusukura igisagara ca Bujumbura ritanguzwa, harabibajije ingene umukuru w'igihugu ari we yishikira gutanga umurongo w'ibijanye n'isuku mu gisagara. Abwira abakorera mu isoko rya Ruvumera, umukuru w'igihugu yababajije ati: "Ni jewe nkwiye kuza gukora isuku ngaha?" Hari uwavuze ngo ingingo zafashwe ariko ikibazo nishigwa mu ngiro ryazo. Ngutu tumwe mu turoro tw'ingingo zafashwe ariko ntizishigwe mu ngiro. Hari ingingo yari yafashwe kwa 28 ruheshi 2021 yuko hubakwa ibinogo vyo gusesama amazi mu mpangu zose zo muri komine Mukaza kugira hirindwa amazi asa nabi kandi yakamoto katameze neza usanga mu mifurege. Iyo ngingo nayo nyene ntiyakurikijwe neza nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru imbere. Ingingo yindi yabaye iyo gukura amagarage ku mabarabara mu Buyenzi, nayo nyene iri mu zindi zitariko zirakurikizwa. Iyo nayo yari yafashwe mu mwaka wa 2018. Ico gihe ingingo yari yasohotse yavuga ko hadashobora kurenga kuwa mbere Ruhuma uwo mwaka itarashigwa mu ngiro. Umugugizwe n'abajejwe intwaro n'umutekano uheruka kwishikira ku rubuga kugira iyo ngingo yubahirizwa. Ariko nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru imbere, n'ubu haracibonekeza ibiduga bishaje yirindiriye gukogwa n'ivyuma vyandagaye ku nkombe y'amabarabara yo mu Buyenzi. Kuwa 26/0/2022 Renovasi Ndayihebura yararongoye ikomine ya Mukaza ahejeje kugirana inama n'abagize ishira hamwe ry'abunguruza abantu Atrabu, yasavye ko ibisi yose yogira ikibanza co gutamwa imicafu poubelle. Iyo ngingo muri kino gihe ikaba itariko irakurikizwa. Abashoferi bo bavuga ko hatigeze habaho gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo. Aha ntawo kwibagira ko henshi mu gisagara ca Bujumbura hamaze imyaka havugwa imyidogo y'abanyagihugu bidogera amashira hamwe ajeje kwegeranya imicafu yo mu mpangu. Ngo arateba kuza gutora iyo myanda ugaca usanga indani mu mpangu canke hanze huzuye amagunira yuzuye iyarara. Imicafu yandagaye mwibarabara mu masoko no mu bindi bibanza vy'igisagara ca Bujumbura, ibibanza vyo gutamwa amayarara, depotoir bidatunganije neza, kubura ubuzu bwa sugumwe rusangi mu gisagara, isuku ryo mu mpangu rikigoyagoya mu makartier amwe n'ibindi. Mu gihe turi mwisekeza ry'imisi 100 yahariwe gusukura igisagara, ikinyamakuru Burundu kibona ko nubundi hari hagahaze. Imicafu abanyabujumbura bata ni myinshi ku buryo irengeye ibibanza vyagenewe kuyakira, depotoir. Bamwe n'abandi bo bakabona ko iyo ngingo atakuri izoshika hatabaye gutangishwa mande ku bati imicafu aho babonye hose. Umwitwarariko w'indongozi z'igisagara hamwe no gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ry'ingingo zifatwa. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Regidezo yasohoye kuri uyu wa 18 Ndamukiza ugwandika isaba abanyagihugu bo mu Ngagara bazi ko bubatse hejuru y'insinga canke izindi nyubakwa zayo ibasaba gukinjura.
Ikindi Regidezo yamenyesheje ababa cane cane mu makartier yo ku nkengera y'igisagara nuko kugwiza imihoro ikwiragiza umuyaga nkuba biciye ku mihora mito mito bihagaritswe vy'agateganyo. Impamvu nuko Regidezo iriko iratunganya kunagura no gutanga umuyaga nkuba kwije ibisabwa n'amategeko. Hari ihuriro ry'ugwaruka risanzwe ririko ribera mu ntara ya Gitega rikazomara imisi 2. Ivyo bikorwa vyitabwe n'ugwaruka ruva mu mihinga itandukanye y'igihugu hagwiriyemwe abamaze kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Akaba ari mu ntumbero yo gusigurigwa ingene go kwitunganiriza imigambi gwisunza imbona kazoza y'u Burundi 2040-2060. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.